Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira ubukene bw'amazi meza n'ikibazo gikomeye mu kibanza Ibatyazo muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura ahimuriwe abateshejwe izabo n'imyuzurira muri zone ya Gatumba muri komine Mutimbuzi abahaba bakavuga ko bavoma munsi y'umusozi bikabagora kumanuka no kudugana amazi. Ibiciro by'umukate byaraduze haraheze iminsi ariko ngo byagiye kongerekana mu ntango z'umwaka wa 2024 umukate wahurugurwa amafaranga 3200 ku muranguzi ubu ugeze ku mafaranga 4000 murabikurikira mu idonido ryano makuru sangwe ikaze. Dase kuba ikaze murano makuru tera mu bijanye n'ibidukikije gusidagurika kwimanga biba ku musozi gikungurirare ni muri zone Gihosha ngo biva ku bwoko bw'isi y'ibumba ibika amazi umushakashatsi akaba n'umigisha muri kaminuza sigura kandi ko bihurirana nuko muri ako karere hari mu kiyaya ca Rifti hasanzwe hari n'isi yoroshe Desire kubw'Imana abona ko abahinga bize ibijanye na kamere k'isi abizi by'amazi hamwe n'inyubako ko boja hamwe bagatora umuturama ikindi naco asaba nuko imbere yuko haba inyubako leta ikwiye gutanga igicapo cahameze nabi tumukurikiye. Twebwe nk'ababigize ko ubushakashatsi tubona byavuye bwoko bw'isi isi yaho uko isanzwe iteye ni isi y'ibumba cyo twita argile yavuye hejuru mu mabuye bita gneiss asanzwe ari hajya hari hahanamye ayo mabuye rero arabora ivyo bita terrasse mu gifaransa hanyuma bigaca bitemba bikagira ibumba bisigura rero yuko iyo si ari isi ibika amazi menshi nk'imvura iguye hanyuma hagati ndahakaremeye ukazobona haratemvye turi mu gice bita Rift ico gice naco usanga harimwo igice kirekire ca plaine usangaho n'imisozi aho bihurira rero aho bihurira haca hitwa muri Piemo usanga hariho ivu hajya hari ivu gibumba byo naryo kenshi riranyerera haraciyemwo imvovu bwa mbere hanyuma uko imisi hagenda haraguka birasanzwe mu ngabo n'abantu barongereza inguvu zuko ibihomoka vyongerekana tubiravye nk'ijya karate gikungu bwa mbere itarabaho muri 2000 byari bisanzwe mugabo ubu hamaze kugenda bamaheze imyaka 24 turavye rero karate kuntu baci bayubaka kandi nabi turabona yuko byateye ingorane byo kunda naho byosaba uburyo burebure bwa mbere nababwiye yuko biva ku mvomvo yahaciye nk'iyo mvomvo bashoboye kuyiha inzira amazi yose bakayaha inzira nta ngona byosubira gutera kubera biva ku mazi y'imvura n'amazi ava ku mabati ayo mazi yose bashoboye kuyaha inzira bagaca bafata yose bagaca bashiraho bagaca bahasindagira vyo kunda tubiravye nk'ariya musi ya Risevugizo urabona yuko bagabanije uburemere inguvu za zimvovo kandi nivyo vyigwa bagize mu ngabo je ico mbona abahinga boja hamwe nk'abahinga bize ivy'isi abahinga bize ivy'imvura abahinga bize vyo kubaka boja hamwe bakahatorera inyishu irama. Nena babwiye mu ntango zano makuru ubukene bw'amazi meza ni kibazo gikomeye mu kibanza Ibatyazo ahimuriwe imiryango yateshejwe izabo n'imyuzurira muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi abahaba bakaba bavuga ko bavoma munsi y'umusozi bikabagora kumanuka no kudugana amazi ngo iyo batumye abakibasha babasaba amafaranga 300 canke ayarenga ivyo navyo bigaheza bikabagora urongoye iyo site agasaba amashira hamwe yemeye kubaha amazi kwiyabarosa amando wayo yishikiye mu bimbi imidugo yaho ni miremire n'ukuri jewe manutse nicara gatatu nduga nicara gatandatu kuko ntavyo menyereye kuva nakavuka niyo nkiduga imisozi yubakishijwe amahema yera site Matyazo ku gasongero k'umusozi
tuvuye Bujumbura dufashe irya Bubanza ridushikanya hitwa ku Muyange ahantu hari bigazi vyinshi dukasi iburyo mwibarabara ry'ivu turaduze tugiye hitwa Businde ku mutumba Gisagara uri hagati ya zone Matyazo na zone Mubimbi ku birometero vya baba 200 uvuye Bujumbura tuduze urugendo rutari ruto twinjiriye ku gasoko gashasha kubakishijwe ibiti abegeranirijwe muri iyo site badeberezamwe utwo bakuramo udufaranga byinshi mu bihadandarizwa akaboga inyama zitandukanye inka n'ingurube hamwe kandi n'amafi dushitse mu isite hagati benshi mu bakenyezi n'ugwaruka bahari bariko bakora udukorwa two mu rugo guteka gusukura amasahani n'utundi abagabo n'imisore nabo baricaye amatara akoreshwa n'imishwarara y'izuba arahari ariko nta bombo na rimwe ry'amazi tuhabona tubajije ababahegeranirijwe ibibagora bati ubukene bw'amazi imidugo yaho ni miremire n'ukuri jewe manutse nicara gatatu nduga nicara gatandatu kuko ntavyo menyereye kuva nakavuka niyo nkiduga imisozi ntwara gasenke kwa kadisi nako njoboye ku maboko no gashira ku mutwe nkakaduga nasinorica amazi nayo ava kure ibido y'amazi hari abantu baza kutuvovera bava mu yandi masite zibiri kuri 5 iyo bari mu kiyaya no simvye kuyiboma nkazana nizo bido zibiri kuko ndakomeye n'umugabo nivyo ukunda kuko na jewe mu myaka ngezemo sishobora kuzana ibido zibiri ngo bikunda ngo shire ku mutwe canke ibidimo ndashire ku mutwe nguyo baronse na dukeya bakoresha ibiharuro bikaze mu kudukoresha uno musi urose 300 ukavomesha ayo mazi nubuzi yuko ejo kandi ushobora kuronka cyane ngerageza ukuntu iyo bido ndayiziganya buke buke kugira ndabe ko yonshika nejo ndoga dukenya kugira kwikurinda ugu ndashobora gufata ibido nkayigabura gatatu hamwe nkacanja koga andi nkatekesha andi tukabo ikibazo c'ubukene bw'amazi kiraraje ishingana barongoye iyo site Abdul Karim avuga ko banagishikirije ababijejwe ibi ni bigoye abantu bari muri no site cyane cyane na amazi urazi abantu dutuye muri no site twadusanze tuba ahantu mu kiyaya kugira mwabonye ahantu hava ari amablade batwesarira amablade ni hafi ku kilometero kimwe tumwakuye kuri telefone Dismas hari menshi musitanteri wa komine Mubimbi ahamagarira imiryango yababa 600 yegeranirijwe muri iyo site isanzwe nakoresha ubwiherero rusangi kuba barikora kuri ayo mazi ari hepfo yabo mu kurindira ko umuhora w'amazi bariko barabakorera ubashikira arakoze omondo wayo ibiciro by'umukate byaraduze haraheze ikiringo kitari gito ariko mu vyagiye gukomera kuva mu ntango y'umwaka wa 2024 umukate wahora ugugwa amafaranga 3200 ku muranguzi ubu ugeze ku mafaranga 4000 mu gihe wahora ugugwa 2500 ugugwa 3200 bamwe mu bakorera aho ihingurirwa mu gisagara ca Bujumbura basigura ko ivyo bahora bakoresha byaduze biri mu byatumye ibiciro by'umukate uduga Jamahi Mayonga yaciye hatandukanye mu mahinguriro ahingura kongera akaranguza imikate twagendeye twasanze ibiciro vy'imikate ahenshi vyaraduze nko kuri boulangerie bita Saint Thomas iri kwijabe abaharangurira imikate batashimye kuvugira ku vyuma vyacu batubwiye ko imikate yaduze ibiciro aho umukate bahora barangura ku mafaranga 1000 uno munsi bawurangura 1003 kandi nabo ngo ntibakironka n'abashorera ku bwinshi kwera ubukene buri mu miryango bahavuye dushika kuri boulangerie Goshen aho ujejwe ibikorwa yatumye ko biciro vyahindutse cyane kuva mu mwaka wa 2024 mu ntango zawo aho umukate wahora uri ku mafaranga 3000 uno musugeze ku 4000 hariho penku peniniya cyane kuri prix yo kurangura mwaka ugiye guhera wa 2023 bari kwibe ya 32 kwibe yo kurangura ariko uyu munsi tuvugana kwibe yo kurangura ugeze ku 4000 hariho ubundi mutoyi wawo kwibe yo kurangura mu mpera z'umwaka wa 2023 wari kuri 2005 bari kubugeze kuri 3 ivyo vyose ngo bikaba vyavuye kwiduga vy'ivyo bakoresha mu guhingura iyo mikate bisanzwe biva hanze iduga ry'ibiciro by'umukate ryatewe n'iduga ry'ibikoresho vyawo ko twe mu bikoresho turakoresha nk'amarevure nayo mu Burundi ntayo twikorera uko idolari ritera riduga faranga ry'agaciro ritera riduga niko iyo revure nayo niko itera izimba haza harabaho ikena gisukari kuronka isukari bikagorana n'ifarini ubwayo aba bahingura bakongera bakadandaza imikate bakavuga ko atabaguzi bakiboneka bagabanutse kubera nabo ataburyo bwo kugura bagifise bukwiye bagasaba ko leta yora bicokorwa na censhane ku muguzi kugira ngo bamwongereze ubushobozi kugira ngo bashobore gusubira kugura ico gifungurwa nkuko vyahora mu misi yahera
Arakoze Jean-Marie Mayonga mu gisata c'amagara y'abantu naho korera n'indwara itegwa n'imigera yo mu bwoko bw'amabakteri igafatira mu bihimba vyakira ifungurwa. Muganga Yves Niyonkuru avuga ko ahanini ibimenyetso bya korera ari gucibwamwo canke kugira umwumira. Iyo ndwara irandagata biciye mu buryo butandukanye bwo kudakurikiza amabwirizo y'isuku nk'igihe abantu banyoye canke bakoresheje amazi afise imigera y'iyo ndwara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Honera Muco. Umuntu yafashwe na korera ni ibimenyetso bibiri: gucibwamwo cane birenze urugero no kuyogwa. Nkuko mubizi abantu benshi barakunda kuyogwa canke bagacibwamwo iyo bafashwe n'izindi ndwara, ariko mu gihe ca korera novuga ko uracibwamwo mu buryo bunyarutse kandi ugacibwamwo ibintu vyinshi. Umuganga canke abandi bantu bamaze kwimenyera baraza kubona ko ibintu uri kuracibwamwo bitandukanye n'ibindi, ko kenshi ucibwamwo ibintu bimeze nk'amazi kandi amazi akaba ari menshi kandi afise novuga ibara ry'amazi y'umuceri. Urabona iyo waronze umuceri ajya amazi ukuntu asa, kenshi niko umuntu agwaye korera asohora imyanda isa najya amazi kandi bikaba mu mwanya muto cyane mu buryo bwihuse ugaca usanga umuntu yaremvye. Hama rero iyo amaze kucibwamwo umwanya munini akanayogwa umwanya munini acagira ivyo no kwita umwumira, mu gifaransa ni déshydratation, umubiri ucubura amazi ukoresha. Mugize imisi mubona mu misi yahera ko hari hateye ikiza c'umwuzurira ngaha mu Burundi. Rero iyo habaye umwuzurira biri mu bintu novuga bituma iyo ngwara irandagata, kuko tujya tugera twakorera turaba mu mazi. Rero umuntu iyo yitumye ayo mazi akaca asanzara ahantu henshi, abantu bagaca baguma bayogamwo canke bayacamwo bayarongamwo ibintu bayashiramwo ibintu bayakoresha mu buryo butandukanye, ko murazi ko yabaye imyuzurira n'amazi arabura, bagaca batangura gukoresha ibintu batategereza gukoresha canke ubuzu bwa sugumwe bugatwarwa n'amazi, ugasanga umuntu aho yitumye amazi yabitwaye akabishikana ahantu kure. Ingwara yigumira muri y'amazi, tugira twigumira muri y'amazi, nta kibazo na kimwe, abantu ntibaja kwandura kubera ntibariko barayakoresha. Mugabo mu gihe habaye ikibazo kimwe narimeje kuvuga, hakaba nk'intambara, bigasaba ko abantu bikora kuri y'amazi mabi canke hakaba imyuzurira, bigasaba ko y'amazi atwara ibintu vyinshi agafata yamigera akayivanga n'amazi menshi, hanyuma abantu bagaca batangura kuyakoresha, niho uwo mugera uca novuga wigaragaza kuko ucufata abantu. Hanyuma abantu kandi bakabasanzwe bari no mu bihe bitoroshe, hagiye baba bashonje bafise inzara, ugasanga umubiri ntabasoda bakwiye bo kwikingira, cyangwa ugasanga hari ibindi kanaka bituma kubera babanye mu buryo butubahirije novuga amategeko. Muganga Yves Niyonkuru akaba yari mutumire murano makuru. Ningaha rero amakuru twe twateguye cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira, mugira ibihe byiza.